ndabaramukije nongera ndabipfuriza n'umunsi mukuru mwiza wo kwikukira kw'igihugu cacu c'u Burundi. Kaze rero mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya kabiri mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza Igitega kuri doka Celsius 13. Inyuma y'umutaga haritezwe naho nyene ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura kuri doka Celsius 31. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:08 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:04 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenze buhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.